Abapede n'umuhungu. Oya gusa je ko ndabizi tu sinavyemera ko ari Abapede. Ko sanzwe ndabizi Abapede icyo bakora. Abapede bakora iki? Abapede kishi bakunda kubivuga ku bahungu. Abahungu abara iyo Abapede kenshi usanga abahungu usanga ari nk'abahungu bahoze ibitsina ari babiri. Bahoze ibitsina babisangiye. Yego. Yes. None wibaza ko byo biva kuki kugira ngo abantu biyumvire guhuza ibitsina babisangiye mu gihe tuzi umukobwa yipfuza umuhungu cyangwa umuhungu akipfuza umukobwa. Wibaza ko byo biva kuki kugira ngo umuntu ahitemo kuba umupede? Shamen iyo ni space satanike kweli. Ego vrema. Je wese nyine na hormone amwe ahindagurika mugabo je sindavyibaza kweli. Basi kigeze byo biva kuri satani vrema. Nawo kugira ngo agucorere nka 5 million. Ama ubu umupede rimwe ryonyene. Umva wavyemera. Igozani TV, Igozani TV, wikurikirane. Ndamukije abakunzi ba Igozani TV, reka mvuge ngo yambu canke Yesu ashimwe canke salamareko bivanye n'ingene muramukanye. Rero nta wundi ni la joie promoter kuva muri Igozani TV. Uno munsi ndafitiye umuntu adasanzwe, umujene adasanzwe. Ndiye umunyeshuri mbona yambaye uniforme ariko yaje kutwibwira ko atume kazi kari cyane mutume wacu. Ya murakoze sana. Je ndakuzi ariko uriya muntu ariko adukurikirana ntakuzi. Reka utwidondore navuze ngo uri umunyeshuri utubwiye n'icyo usanzwe ukora. Bon, je nitwa Simplice le comédien. Simplice le comédien. Umudemoiselle cyangwa uri umupede? Je ntabwo ndi umupede. Ndi umuntu nyene uko umuhungu nyene. Simplice ni izina ry'abavyeyi cyane. Yes. Ry'abavyeyi. Uri umunyeshuri? Yego ndiga. Ngamakanga muri university. Université ni mu misi iri imbere gatoya. Sindashika gusa mu misi nditeze kuhashika. Nibuke byose bizokunda. Etape par etape. Yes. None ko ndavuga ngo uri umupede turakanguka. Bon ni kubera iryo zina rya Simplice tubimenyereye ku bakobwa cyangwa ku bademoiselle. Oya siko biri. Oya. Izina rya bose. Ego bro. None imbere yuko tuja mu byatuzanye nagomanda kubazi gato. Nako ndakwita umupede atari uri. Mbega ko cyuvuga ngo oyaye usanga mvuze naho ngo umupede n'umuhungu woca bifata gute? Umupede n'umuhungu. Oya gusa je ko ndabizi tu sinavyemera ko ari Abapede. Ko sanzwe ndabizi Abapede icyo bakora. Abapede bakora iki? Abapede kishi bakunda kubivuga ku bahungu. Abahungu abara iyo Abapede kenshi usanga abahungu usanga ari nk'abahungu bahoze ibitsina ari babiri. Bahoze ibitsina babisangiye. Yego. Yes. None wibaza ko byo biva kuki kugira ngo abantu biyumvire guhuza ibitsina babisangiye mu gihe tuzi umukobwa yipfuza umuhungu cyangwa umuhungu akipfuza umukobwa. Wibaza ko byo biva kuki kugira ngo umuntu ahitemo kuba umupede? Shamen iyo ni space satanike kweli. Ego vrema. Je wese nyine na hormone amwe ahindagurika mugabo je sindavyibaza kweli. Basi kigeze byo biva kuri satani vrema. Nawo kugira ngo agucorere nka 5 million. Ama ubu umupede rimwe ryonyene. Umva wavyemera. 5 million. Cyangwa mpa Emiliar. Sinokwemera. Kubera iki kandi umva yo bari diri. Byo amadiri aratandukanye. Ariko kuri ikintu kiri mu muco ni vyiza. Ariko ushaka gukora ikindi kintu usanga kiri mu muco. Nuko gukora ibintu nyene naho bavuga ati nyene ujya mu vraiment yarakoze hama arakora araronka. Tumaze imisi twumva mu bihugu bitandukanye abantu bashobora kugira ama mariage apana mwibanga bakagira ama mariage umugabo n'umugabo cyangwa umukobwa n'umukobwa bahuje ibitsina basangiye ibitsina bakagira ama mariage. Urumva ko hamwe ego ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ababikora bikora mwibanga sinzi deje ko banahari ariko hamwe kwisanga uri muri ico gihugu biri mu muco bavuze ngo uworeka kubikora kubera bitaba biri mu muco hamwe kwisanga uri muri ico gihugu biri mu muco wo bikora cyane. Je sinavuze mu muco ugaragara. Javuze buryo bwire
ahubwo basinaga byo kuvuga nk'ibintu vyerekeye Imana. Okay. Ibintu Imana yemera je nivyo nuvuga ati nokora kameme. Usanzwe uri umupasiteri? Oya sino umupasiteri gusa ndakijijwe. Wow, rero yatubwiye ngo yitwa Simplice. Avuga ko ari umunyeshuri. Sinzi ko aje kutubwira ku byo kwishuri ariko nibaza ko apari yo kwishuri afise ibindi bintu asanzwe akora. Simplice ku batamuzi akora iki? Jenny baza ko ari umustar. Mwana ni star yateye. Ni umustar. Rero sinzi ko ashobora kuba afite ikindi kintu akora apa yuko ari umunyeshuri kabitwibwirire. Mbo jego ndafise ibindi nkora apare kwiga. Mu bisanzwe ndo mwanditsi wa comedy, filme, nkongera nkazikina. Umwanditsi wa comedy, umwanditsi wa film. Filme bibaye ngombwa n'indirimbo ndazandika zimwe zimwe. Wow. Turumva ko ufise impano zidasanzwe. Yes. None wotubwira umaze gukina comedy zingahe, maze kingana gututanguye? Comedy sofa ngo ndakina nyinshi. Gusa namaze gukina nk'izishika nko kuri hazine cyane 5. Kwa niho ngitangura sindamara umwanya munini. Nta n'umwaka urahera. Izo zine nizo wanditse canke nizo abandi bagiye barandika mu baraguhamagara uje kuzikina? Oya. Nta mugiga nyandikira. Oya, cenda zandika amatwagenda tukakina. Gusa nyene bibaye ngombwa ko umuntu ayandika amakambwe ati uzofashe ndamufashe nta ngorane nimwe. So uvuze ngo uri umwanditsi ukaba n'umukinyi. Mbe bimaze igihe kingana gute ko tubona usa n'umuntu ari karakura ntushaje ariko? Oya, acari muto. Ariko ni umubebe. Umaze igihe kingana gute uri kurakina comedy? Byatanguye gute? Comedy basi je vraiment sinovuga ngo byatanguye ngiye kingana ku mugambi ukaje nabitanguye kera nkiri muto cyane. Tawe kuvyivamo kera. Nkangura kwandika indirimbo ndavyibuka amenga nshiga mu mwaka wo mu windwi. Natanguye kwandika karirimbo. Nyine numva mega karirimbo kararyoshe ndakandika ndakaririmba ndabwira n'abandi bantu tumva ko karirimbo kameze gute bambwiye ati kameze neza hamwe ne biragenda neza ndakaririmba hamwe nyine ivyo byakomedi ukuntu byaje naho nyine nari kimenga niga mu 8 namuna kunda gutera induru mw'ishure cyane havuga intu bibatwenza mwanya munini nkama ariko ndaderanje bima ngo umuhungu wowe uragorana uri umukomedie ngiki kuva icyo gihe rero ntabwo ndakunda comedy ntabwo ndandika ibice bitangura uko uyu mwaka rero niho ntanguye no numvise yene menga nyene nugaragaza cyane rero impano biciye mu buryo bugaragara. Wa none ni nkiye ntambamye umaze kubona muri iki gihe gitoyi umaze utanguye gukina comedy? Iriho vraiment nk'abantu banci intege ubwiye ibintu byanyu ngo birabishe nkumva mbabaye cyane ubwo nk'umwanya nafashe ndiko ndategura nandika nkarara ijoro ryose niko ndiyumvira nyene kuntu nzogenda gukora ego vraiment baravuga ati ngo ibintu byanyu birabishe bamwe mugabo nyene si bose tugashitira nk'abandi badutera intege bishobora ngombwa yuko abandi baduca intege tubibagira kidufata abo badutera batwenspira basi. So iyo tuvuze ngo hari ibyaguciye intege canke ibintu umaze kubona nk'intambamye je nibaza ko hashobora kuba hariho n'ibindi bintu umaze kubona nimba ari nk'uburusho canke nk'ahantu umaze gushika iyo utabaja muri comedy utari gushika. Mbo naramenyekanye kuko muri kino gihe maze ndamaze kumenyekana hatari hake kuko ndashaka kugenda nk'ahantu ngiye nko gutembera kimwe nko muri visite azamva baranze Simplice le comédie gute umeze neza tugatera nkuru nyene nkabwira ati jego bimeze kunuko nabakanye bakanyibwira nabo tukamenyana canke nyene bibaye ngombwa nyene nkaja nk'ahantu koze no umuntu abwira ati turanda kwe akantu namwanya bakizwa batagoye agafana kamwe akaji cyawumva utesa cyane. Yes. None ni nk'ire hangiro canke ni hehe ubona nk'imbona kazoza wifuza gushikako muri comedy zawe? Mbo je ndifuza kuba umuntu abasi umustar vraiment ndifuza gushika kure kandi vraiment ninabona comedy zitangwe kugenda neza kurusha nko nabibona uko niko ndabona etape ziko ziraduga yebo tuko turaza buke ninamara kuba umuntu nyene ari hejuru vraiment nkabona amafaranga atangwe kuza nofasha abandi bafise impano bakiri nko hasi nkabazamura. Uvuze ngo mu ntumbero zawe uripfuza kuzofasha abandi bantu
ariko kandi uriko uravuga ngo niyo wamara kuba umustar akomeye gose rero uriko uravuga ngo wifuza ko umustar akomeye ariko kandi watubwiye ngo uri umukizo ibyo bintu birajana yes byose ni mu mutwe ya dusigurire gato tubwire ingene umuntu ashobora kuba umustar akongera akaba n'umukizo cyangwa akongera akaba n'umukozi w'Imana bo je si umukozi w'Imana mugabo amaganda asenga kandi umukizo okay hama ariko nimeze je si uvuga ngo nawe umustar akomeye rega bashaka kuba umustar ugasanga uri umuntu yego uzwi cyane ukabasanga ufite amafaranga mugabo mu buzima bwawe uri umuntu basi ameze nk'ukijijwe witonda bizokunda disi hama rero turamenyereye abantu b'abastar canke abakinyi ba comedy canke abakinyi ba filme usanga ari abantu badashoboka mu kibano abantu bavuga nabi wowe ubivuga kwiki ni kubera iki bavuga nabi canke batabakira neza mu kibano biravana n'ivyo bakina yes none bahora bavuga ngo abakinyi ba comedy kenshi ngo bakina ibigugu canke ngo bakunda gukira bibaza ngo comedy zabo ziryoha iyo bashizemo ibisuto none nkawe muri comedy zawe ubona zoshika kure ariko bashizemo ibisutwa canke mbo oya simakanga ibisutwa washobora n'akantu ukavuga ati kano kantu ndiko ndaraba tugiye kuraba aba comedy bamwe bateye intambwe baragera kure tuzosanga atavuga ati ngo ni ibintu ngo vy'ibigugu ngo bagize basi ngo biteye isoni wagushobora kwita akantu k'ubugugu ugasanga akantu nyene karigisha kandi umenya akantu k'ubugugu muga ugasanga karigisha cyo gukora akantu kame gusa ukazibona baragakunze ari nk'akaru gasanzwe nyene gishobora gakunze none urazi gutwenza jewe sishobora ati ngo ngoma ntwenze umuntu mugabo hari igihe biba ngombwa nyene ko ndabikora ugasanga yatwenze twenza gato inone ndagutwenza mbebe ndafise nimero yiwawe oya nayo ofisi kubera ya nkiri nimero isanzwe urayifise nimero isanzwe apana ya WhatsApp ari nimero isanzwe ayifise nyandikira ngaha iyi telefone y'umukomedi wacu rero irarenze kweli nimero ya phone ni sawa sawa ko umuntu wese ndonde yarandona merci ari uranengeje oya sindagutwengeje gusa watwenze urasabye gutwenga nani twenze ego ndatwenze frère urasabye gutwenga tureze banzukate akoze kunwenza angora genzo gira urubanza nzokubwira uze gutwenza abashitsi aho rero aho ndi mubi kuntu vy'imanza yo ndabizi frère nukuvuga apa ari byo bya comedy urakora n'ivyo byo mu mamanza gusa sindagerageze gusa hariho hamwe mpora ngenda nko manifu bakambwira ati uzoze kudutwenza mani ndabikora abakunzi ba Igituma TV munazogira anniversaire cyangwa kagira mariage azomutume ko twumve ko turabe ko mabino biratubwiye ko atwenza mu mamanza ari by'ukuri rero watubwiye ngo hari igihe abakinyi ba comedy cyangwa abakinyi ba filme cyangwa abastari bandi bashobora kwakirwa nabi mu kibano ariko bavuze ngo bivanye n'ico bakora cyangwa bivanye n'ibyo bintu bakina rero twege ndashaka ndakubaza bivanye na famille bavukiyemo cyangwa bakuriyemo cyangwa famille bamwo bavyakiriye gute babonye bagiye muri comedy mbo kuntu bavyakiriye babonye ngiye muri comedy nyene ego hari igihe nyene abavyeyi bavuga ati bino bintu giyemwo bizotuma utiga hama nyene ndabijamwo ubona umwaka wa mbere wanashima nta nuko ndopesheje ngiye no mwishuri bavuga ati bya bintu nivyo rero bavuga ati ibintu byose rero ikintu cyose ufata umwanya uyu ukagikora undi mwanya ukakora ibi basi byose ni programme wow bavyakiriye neza nukuvuga urumva barasimuwe bafise impungenge ati sawa tumenyere mu miryango myinshi kugira ngo umwana aje gukora ikintu kanaka ari uko aba yabibonye ku bavyeyi cyane kuri bene wabo kugira ngo wowe wiyumvire kuja muri filme cyangwa muri comedy byatanguye gute ninde yakumotivye byagenze gute shaje filme cyangwa comedy sivuga nabira bingo kuri naka oya abo gusa kura nabikora uko nyene par derangement nka deranja cyane iki
bishe ntangura kuvyumva umenga ndabikunze ukuntu amashina ngo ndabikora so ngo narabingo ku muntu kana oya vraiment gusa comedy nazikunda kuziraba mugabo watubwiye ngo umaze gukina comedy zirenga gato zine canke zingana na zine wotubwira comedy ya mbere wakinye yari meze gute comedy ya mbere basi kinenya mukuru yari yekeye nangiye gusaba basi nangiye ko kumugenzi angurana amafaranga nzimane umudemu yaje kunda nta mafaranga nari fise rero gatire kora basi kuntu byatanguye shiri wangiza mu telefona amana ndamukonda amarosa bisanzwe nzurumva ambajeti muhira niho bari oya ndije nyene ashambye ati ngo rengaze kundaba gati nta basi nyene harantu nagomba nje mugabo iki aravuga ati oya ngo manze kuramfuma mbara umunota nanje nta mafaranga nari fise maze kubata amafaranga afise shabi ngo ngenda kwitura bajabo barangurana hamada muzima usene narabikuru ni yaranje nyene ndamugura ibitumbura wa none mu buzima bwa misi yose y'umudemu aje kukuramutsa uramuzimana mudemu bibaye ngombwa none ni itegeko ya si itegeko gusa bibaye ngombwa nyine umuntu aramuzimana kame umuntu ari umushitsi uramufata neza hama kandi ni ikihe kintu cakugoye muri iyo filime ya mbere ndazi ko umunsi wa mbere ugiye imbere ya kamera byama bigoye kandi bavuga no mu kirundi ngo intango yamigoye ni ikihe kintu cakugoye muri comedy ya mbere wagaragayemo canke muri filime ya mbere wagaragayemo sha comedy ya mbere filime agisobango ngo hari ibintu byangoye oya kuko basije basi nibere nk'umuntu atima adatinya atabwo bagiye reko ubwije maze kubona kamera imbere yanje ngati ndafata nk'ibintu bisanzwe ngati ndafasha nefata basi nkuko umenga ndi mu metre muri ivyo mu meyere bishe ndakora mbona bigenze neza yes twagumye tuvuga ngo comedy ntitwigeze tuvuga hari umukunzi nzi wacu ariko araba kino kiganiro uwo mukunzi yaciye yumva afise inyota zo kuraba comedy wakinye canke gukurikirana ibikorwa vyawe ntitwigeze tuvuga aho ivyo bikorwa bigaragarira nimba ari mu gasobanuye nimba ari mu reka tugira abakunzi ba Igozen TV aho bashobora gutora ibikorwa vyawe byoroshe kuri Facebook ni Washa Comedy YouTube ni Washa Comedy basi imbuga zose nyinshi kora nyinshi turazifise ni Washa Comedy yes ni page yanyu canke ni page mukorera ni page yiwanje page yiwanje tumenyereye dukeneye uburyo sivyo nta gikorwa na kimwe kiriho gihari dushobora gukora kikatuzanira umusaruro tutakoresheje uburyo mbega uburyo ukoresha ni urafise umuntu agufasha canke bimeze gute cyose ndimenya uri manager yes ndagerageza nkiyaranje umuntu azo mu patron ntabitangura yakuze abitangura kiri mutoya rero tuko turarangiza tugutera intege sinzi ikintu washobora kubwira abakunzi ba Igozen TV nakajambo yes kino saba abakunzi ba Igozen TV no kudukwirikirana baje ku mbuga zacu barabikorwa byacu badushigikire badufashe mu buryo bwari bwo bwose kubikurikirana ndetse n'uburyo bw'amafaranga ko twe n'amafaranga dufise mugabo tuko turi yaranje turondera nk'amakamera turinda gufata turondera amafaranga bwa tuyakote iki gasaba bidutwa amafaranga menshi rero umva badushaka abantu badushigikira mu buryo bwose kudukurikirana kuziraba ibyo twakoze hamwe no mu buryo nyine bw'amafaranga yes so ngomba rero urangize ubwira abantu babiri wavuze ngo hariho kote y'abantu babatera intege n'abandi bantu babaca intege ngomba umbwirire iriya muntu aguca intege ijambo rimwe ijambo nubwira uwunca intege turimo kwaje mbaye nk'umuntu stress niyihangana sinshika intege je ndakomeje ico warahiye no gucika intege urumva nahe azogerageza ntacyadoshikako nagere uburyo bwose ashoboye nta ngorane je sinshika intege wow hama uriya muntu agutera intege yubahwe ahari hose reka tugushimire cyane rero kuba waje muri Igozen TV nahanye umuzogaruke murakoze cyane hama natwe niwova ngaha kuri TV yacu tutaguteye intege murakoze nta muntu n'umwe yashitse kure ataciye mu madifikite cyangwa ataciye mu bibazo
courage malgré abaguca intege uzoshika kure naho TV isa nk'iri shasha canke cyane yanyu ikiri nshasha ariko courage murakoze cyane wakoze cyane kwitaba ubutumire bwacu kwimagize neza wa agize neza cyane kuntumira mukantumako yes wow reka nshimire abakunzi ba Igozeni TV umudushigikira canke mudukurikirana uko bukeye ko bwije mwari kumwe na La Joie Promoter ciao ciao bye Igozeni TV, Igozeni TV, we could cry, oh.